raba aka kamaramazi yego uhagaze muri Australia kubaka ikiraro ku telefone aha miliyoni barariye aha bagutwaye amahera ku ikiraro aha bayitaye ahanyene bacavuga ati biraheze amahera araheze aha naguze nka PCR ngira minimum bari nka 12 raba ngene kangana ako gushaka impene ururuzi rukeneye ikiraro kinini kijabuka kubera aha haruzura cyane amazi araduga aho jya abantu bahagaze amazi akaduga hoteli y'imetero ja hejuru rero bisaba ko tuhaduza iyi nivo ngaha mu Kigarama yego na nivo y'Imuramba ikaja kuri hoteli ingana abantu babizigirwa habariho urarungika amafaranga bakorera ibintu bakaguha raporo y'impapuro none ubona iri barabara ubona ibyo biraro ubona nakorewe ibiki iterambere twahereye kuki ko dukwega amatara kugira ngo tushobore gushiraho namure ngaho hakurya urusyo dushobore gushiraho n'agafarumasi tubike n'imiti abantu bashoboye kuronka n'ingene biyungunganya tuyakuye ngaho ari ku ikomine aze ngaha abanyekuca biyungunganya hanyene mu iterambere rusangi tugomba kubanza guha amazi ababene igihugu bakuru umutumba umugambi wa mbere dushaka ikiraro gihiti tumaze ko ikiraro baduhera ibarabara gushika igihinga hajya imbere turiko dushiraho amazi twarasabye matara azova hifota ashike ngaha kuri umutumba dusahiriza aba bana ture nka école primaire gatoyi dushiraho naga clinique bishoboka tuhubake n'agasoko uravye je muri ko murarangura nurero uruhara rw'aba diaspora kugira ngo dushobore gushika kumbona kazoza vyoroshe birakunda ko ibisagara twumva ngo biri za Bujumbura n'ahandi nta mu diaspora wese avukira cyangwa umurundi muri usangi afise umutima yo yavuye ivyo bisagara ashobora kubizana aho yavukiye wiriwe cyangwa muramutse bivanye naho muherereye ndababwira kuri microphone je nyene juste galeke for sake blagoje behind the camera mwita umusaza n'abakuya muri ndabazana ngaha libuna mana ya Gitega komine Nyabihanga zone fota aho no musi uje kuraba umudiaspora w'igitangaza yahevye ivyarimwe vyose muri Australia akaza kugira ngo ashobore gutuma ku Gatumba aho yavukiye aho yataye uruzogi ashobore nabo nyene kubaronsa iterambere iterambere rimeze gute iterambere kubacira amabarabara meza kubazanira amazi gusaba amatara eka no kubakira ikiraro kibahuza n'ayandi mazone kugira ngo nabo nyene bashobora gushika hari ibitaro ahari amavuriro ahari amashure kandi ibindi vyitwa kuri handi je rero sindahindura nitwa juste galegeje for sake blagoje black the camera mwita umusaza ndabwira ati kubana nanje kwa kuri handi tugomba tujane muri rono gendo rudasanzwe kwa kuri handi ndakuramusa nyakubahwa Innocent amahoro cyane gaye nizera komeze neza no kuri ndashima mwashobora kutwidondora yego je nitwa Innocent Karabagega mvuka ngaha nyene kuri umusozi wa Kigarama komine Nyabihanga kireri ya Ndavu nakuriye ngaha kandi umwana w'imfuvyi nkura mu makondisiyo mabi cyane gose agoye ariko naho Imana rero yanteye iryo teka ndiga primaire ngaha ndiga secondaire aha nyene muri komine Kayokwe aho kuri lycée Muyebe ndiga no kuri lycée Mwaro ndiga kuri SKPS Bujumbura Imana itira iteka umwana w'imfuvyi yisanga ari kumwe n'abana bahigwa Bujumbura ariko naguma nibuka ndi ngaha Imana ikirabirenze ariko rero Imana n'imfuvyi izigira ikigongo sanga ni muri Australia abazungu barangaburira ndaba mu materambere ariko ndabona neza nibutse ubuzima nakuyemo ngaha ubuzima nabayemwo je ubwanje kuva mu 1990 ndaha ahubwo bwati usubira inyuma yumvire rero ibibazo abantu bangaha muri kibano bafise ibibazo byo 50 abantu no munsi ngaha kuri umutumba nta mazi nta vuriro nta barabara ikanishengero kandi ibyo byose tukabiterwa n'uruzi bitakaniga uruzi rero kaniga twibike turi abana no kuvuga aho hoge niho hari soko niho hari bitaro ni hari shengero iyo uruje kuzura acho tumara nk'indwi yose turoreye ruhoke kugira ngo tuje hakurya rero ubunya abana ngaha ntibiga
iyo abana bava ngaha bakaja kwiga hakurya biga igihe uruzi rutuzuye aho ntihahita. Jewe ndarata nicaye muri Australia, umwana avuka kuri wa mutumba mvukamo, muri ya zone mvukako, muri ya komine, muri ya ntara, muri cya gihugu n'imiburiburi, ntera iteka abana b'imfuvyi, abapfasoni bari kuri umutumba, eka twese hamwe dushobore kubaho muri 2026. Twebwe ngaha kuri umutumba twibereyeho nko mu mine sakarani niho tugeze. Aye ni kuvuga aho ibyo ntiyahita. Wende kandi ku kivi natebura kugira ngo sahirize umwana w'imfuvyi azana iterambere aho yavutse. Iterambere twahereye kuki ko dukwega amatara kugira ngo dushobore gushiraho namure ngaho hakurya urusyo dushobore gushiraho n'agafarumasi tubike n'imiti, abantu bashoboye kuronka n'ingene biyungunganya tuyakuye ngaho hariya kw'ikomine aze ngaha abanyekuca biyungunganya hanyene. Tuko dukora cya kiraro ngaho hepfo kimaze imyaka, hari n'abamaze gupfa. Ukiyumvira nk'akarero nk'umudamu agene kwibaruka bagaterura n'inderuzo uruzi guzuye bikanka kabyabuka, ambulance ikava hakugije gusova bikanka kujabuka bakaca bamwakira mu buryo traditionnel akacapfa ariko aribaruka. Igikurikira twaye duhambike umuvyeyi acari ahwera n'umwana mu nda. Jewe rero ncanza ngaha cyama cyakiziga n'umwana mu nda acagira sidariya n'umugore umufasoni yapfuye, tuja guhamba muri iyo kategori. Niko baterakeneye iterambere ryihuta. Imbere ko dushika mu iterambere ryihuta turiko baratubwira ati mwakuze muri abana b'imfuvyi. Yego, ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ubuto bwanje ntibwari bubi cyane ko nacimba umwana wa nyokuru yaciye, urabona afise inka ikamwa akacangabura ibirayi ahari muri je umugamba cyangwa ibirayi cyangwa imyungu n'imisoma, cyangwa ndabijyana umutima mwiza nkaca nkunda na siporo ko nari umwana muto cyangwa n'ibiguvu. Cyangwa ndahura n'abagira neza rero mu majyango hariho bari bigize imbere baca baramanukana Bujumbura baramfasha, ariko nabo bafite naza muri vacances canja kwiga muri internet. Muri internet rero umwana uri umukene ucuronka ubugari, ukacuronka umuceri, ukaronka imboga, ukacurya umwana mutima mwiza, ukawuciye n'ubwenge mu mutwe, ugaruka nka muri vacances wibyibuhiye. Yego gacukira kabiri karevye nk'akapadiri kapadiri cyane ko nifashirizwa n'umupadiri biba biroroshe cyane. Muri vacances nigira kwa padiri, yego haca ni ibirage muri uwambona hajye Bujumbura ntawamyeka n'umwana w'imfuvyi mugakoma nibuka umvuka ati naho narose harababutse. Wakuze ukunda ibiki? Jewe nakuze nkunda siporo, nkunda kwiruka ahantu harehere cyane, nkakunda abantu, ndi umuntu nkunda kuba ndi kumwe n'abantu muri rusangi, nkakunda ibintu byo gukorera hamwe n'abandi, nkakunda iterambere rusangi, eka unambunye ntumye ko ndi umwana w'imfuvyi. Nkunda kuzana amaproje naho n'abandi muri internet, numva umenga noba nk'umukuru w'ikintu nkazana proje kanahe duko dupfume proje yanka muga tuwe twakoze. Nkunda rero kuzadagira utuntu two kwishira hamwe n'abandi. Yego muga cyane siporo niyo jewe imfasha cyane mu bikorwa by'isiyo niriwe ngahaye n'abajyango nkirwa n'aba bantu muri iki kibano. Ndavuga ati none ico igituma nanje nirukinga after ubuzima bwanje simererwe nabi ncaja muri siporo. Be washaka nubu uye ndiko ntegura marato. Yego kubera twibara tuko turacaho hakurya. Yego n'ibiraro ndiko ntegura tuzogire marato habwo karibu tuvugira marato n'abantu tumenyane, twiruke tuvuduke, basha tuvuduke, inzara twibagire, ubupfuvyi tubwikuremwo, ubukene tubugwanirize hamwe, kuko umukene wa mbere ukena mu mutwe. Ikintu cyambere je ngangomba twiruke dushika hari igihinga hejuru, tumarwe tugaruke n'abantu batubone, kuko ngaha hariho imfuvyi nyinshi. Rero nkuko ntituzamenyana nazo muri iki gihe n'igihe imfuvyi zo ngaha aye n'abandi bantu ngaha mu kibano bimije kuja kwishura mu kw'icenda. Twakura tutagira amakaye, abana rero bakaca biyungunganya mu tuntu duto. Naho rero ncanza nyibarabara, ubu bari mwibara bariko barakora ibarabara, andi bari hepfo ku kiraro, abandi bari kwivomo, abandi bakurikiye bajya pima amatara.
urumva utwo dufaranga duto duto tuja dutuma ba bantu bisahiriza mu kuja kugura amakayi kugura uniforme rero hani twavuduka ngaha tukiruka hoho ntihazobura n'umwe nk'umwatlete hama turondere n'abandi bantu bazi baratumenya yego uriko uratubwira yego ati umwanya wose wagumye wisanga wibuka aho waje uva yego cyane turi ngaha mwino komine yego imbere ko dushika ku vyo tuguma twerekane yego nari nkeneye kumenya ubuzima urabandanyije mu bufuvi bwawe yego amashuri yaraboroheye basha ntakintu cyanyoye nk'amashuri rero jewe iyi primaire yo ngaha mu Kigarama natanguye mu 1996 niho naja mu wa mbere primaire yose nadubije umwaka wa gatatu naho nariwe n'inzoka ndiko njoye nkaho epfo muri uwo mwonga oge ndiko nkora ikiraro muci basha nariwe n'inzoka iraza ukuguru kose kuguru kwa gucika inzoka yari nini cyane gose yasanze ndiko ndogera nyizingira ko kuguru kose cyangwa magahoye nkaba narenze nabigishe wanje bo nshingira intare sinarenze mu bantu bicumi mu nama mba hagati y'uwa gatatu n'uwindwi kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu nizo ha mu Kigarama ca ndiga umwaka umwe ngaha kuri college ngaha Ifota umwaka w'indwi bashaho naronka amanota menshi cyane asumba abandi canja lycée Muyebe lycée Mwaro Skepers rero nshitsi buraya nje niga birananyorohera rero kuri Australia imbere ko dushika muri Australia yego muraje Skepers yego mwisanze gute muri Australia basha hagere bakubwiye ati umwana w'imfubyi agendana imigisha jewe nakuzwe mfashwa n'abapadiri padiri yatwara ikigo ca Skepers niwe muvyeyi wanje aheruka no gupfa naheruka ngaha kuza kumuhambisha Imana mwakire yego frere byandari Imana mwakire mu juru jewe yarankuye mu bupfubyi bwose aranyakira anyakira neza nk'umwana wiwe yego arashikira n'umuryango arabwiye ati umwana uko ndamubona niwe yahora akunda kuntwara igibujumbura akantwara marisha ajya ku mugoroba yego akantembeza ajya muri Rohero akantembereza mu mafamiye y'abagenzi be ganye ndi y'abakire akambwira ati wewe ko ndakubona mbona yuko uzoba umuntu ngaha nyene muri iki gisagara kandi uzoba umuntu abishoboye ngaha muri Bujumbura ati rero genda gusomesha basha ahera ko nkura mupfuvyi ambwiye ati jambo bita kubura minervare kubura ibyurya kubura aho uryama i Bujumbura i Burundi ibyo birahagaze tugende umuvyeyi wawe tuje birabaho ntangura kuva muri interena njikira muri kuva ntangura kubana n'abapadiri abapadiri ku mugoroba bakiyumvira bajya bafurira bakiyumvira najewe nkiyumvira sanga rero yacewe no kwiyumvira arundira n'abandi bantu bumfasha hanze y'igihugu ndaba umwanya mutari mutoya muri Kenya ndi muri urwo rugendo rwo kuja hanze muri Nairobi ndahaba bashaho ndanahagwarira ariko ndi muri urwo rugendo no muri Australia nsanga baranshikanye ku yindi famille ikore kundonderera visa cya muri Australia nshitseyo ubuzima jewe novuga bwagenze neza cyane daroshe kumenyera Australia jewe Australia nasanze abazungu bari barambutse hari yanye bamwe banyita sezerano bumva jewe nshyize nidekera kari igihugu cy'isezerano uvuye mu Burundi nturakora ku mafaranga n'umusu nturakora akazi n'umusu nturariha amatara nturariha amazi wari umwana w'imfuvyi ushika baguhereka igihugu bamwo inzu baragufashije nta nakimwe bitahura kandi byo uzosubiza shika nidekera ati je sezerano none igihugu ndakirose cambaho ncinja mu ishuri ntaya siporo bashaho mu ishuri niga amategeko ndabana ndagira igisata ca mbere c'amategeko y'ibanze ndaca diplome canja no gucana lisansi mu mategeko nyene ndangirwa n'amahigwe ndaronka akazi ndakorera igihugu n'amashirahamwe atandukanye kuri nakabijya rero uwo nkora n'ibyanje rero mo dukora n'ibyanje mo kuba warondeye akazi mu gihugu atari cyawe ukakaronka muri leta ukakaronka mwishira hamwe ugashikaho uvuga ati ndahegaritse gukorera leta ndahegaritse gukorera amashirahamwe ngiye gukora ibyanje nkashobora gushika no mu muryango rero ngahanye mu gihugu aho navuga toya ko bishoboka hariya nkakora n'abandi ngene biyungunganya mu kindi gihugu ati ndiko ndabipanga nabi uwo bipanga neza yotanga guha babandi za mfubyi twari kumwe ya myaka ari goyi
ya 2000 2003 2004 2005 ntibyari byoroshe ahubwo rero nsubire hahandi imbere ko dusubira hahandi eh kwiyentegra vyari vyoroshe ukishika muri Australia jewe nashikiye muri siporo kwiyentegra kuri wanje Australia nzima nashikiye muri siporo nkakunda n'ibintu byo kuvuga amazi nkakunda no kuja hamwe n'abandi aho muri weekend nkitiramira n'abandi kuvuga tarazana n'umugore hoho n'abana tuvukana hariya byari byoroshe cyane abantu barankunda cyane ugasanga aho ngaho ku mugoroba abantu ngwingo karabagega banyita senza ngo sezerana ngo habuza muhira nkagenda nirira n'akabushikake nkashirako nico bituma je nje nganje nubwo abanyagihugu basha ndabahaka mushikake urumere kundi barampe mushikake bampa harampaka barbecue nico nagarukanye nanje ngaha gusubiza ibya sezari kwa sezari nuko ubuzima burabandanyije yego kuva ku rugero bwo kuba umukozi wa leta muri Australia yego ukaja kwikorera ivi wawe yego urugamba rwawe rumeze gute oya n'urugamba rutoroshe kubera ukorera leta je navyise kuja kwishuri kandi nivyo no ngahanye mpimiriza abantu no ngaha mu gihugu cyacu cy'ubuciza cy'Uburundi gukorera leta ni kuja kwiga no kurondera umutahe ukiga ingene nawe ijya leta yaguhaye akazi nawe ngaha abandi ukora bijya leta ikora ingene mwokorana na leta ni ukuvuga abantu mbise umuntu ngo kwikora ibyiwe ucumenga ntakakorera leta ahubwo umuprive mwiza azana gukorana n'igihugu nk'uko nk'akarorero ikiraro cyo ngaho ni kiraro kinini ya cyane gose ariko turorere ngo leta ahantu hose hategezwa kubaho umuntu avuka abona ibintu bikeneweho byaho iki kiraro mvuga ati ko ndi umuprive ndi umwene gihugu ngaha ayi kandi aba hanze y'igihugu amaze kubona ingene leta ikorana n'abene gihugu igakorana n'aba entrepreneur privé cyavuga ati niba mfise 10% abene gihugu nabo ngaha ayi nzanye za 10% zanje nka entrepreneur privé by'iterambere rusange apana bimwe ntwara mu mfuko n'inyungu entrepreneur privé akavuga ati nzanye 10% y'ibi bintu abene gihugu nabo baca bazana mendeve baca bazana ibikorwa bakaza amuvema rero ni kuvuga leta nayo ikizana gusahiriza reka ndaguhe nk'aka example nk'ubu leta irafise imodoka zubaka amabarabara jenje ngena nkarondera igitoro abene gihugu nabo baca baza agapakira yabene bakayipakira ivu bakayipakira wa mucanga numva ko twese twakoranye jewe nahimirije byaterambere ndio bititerambere rusange muga tuvuze ati leta izoza yonyene cyangwa n'abene gihugu izoza bonyene bica bipfa rero jewe sinaje kugira neza naje ubwanje ndarantajyana iyo mpamagaye ndi muri Australia ngo twagwaje dufise ikibazo naka amagara ntameze neza yashitse kwa muganga iri tembere rusange nitwaronka ikiraro leta naje wa mu privé kandi mvuka hanyine mba ndumwene w'iko ngaha muganimiye kuba mu privé kugira ngo mpimirize uburena leta izosanga aho kipfe kandi leta nayo turiko turaba ico son excellence dusaba twebwe bagende twebwe abantu bo muri diaspora twebwe abantu imvukira avuga ati dukore nta muntu n'umwe azoba ariko arakora iterambere umubyeyi wacu son excellence Evariste Ndayishimiye atazotera intege rero n'indongozi rero ngaho urabona ziko ziratangura kubimenyera turiko tuzimenyereza tumva Bujumbura nkaza kwicara ngaha Australia nabanje guhagarika gushikira iterambere ry'ibarabara n'ikiraro n'amazi n'amata y'ababene gihugu kugira babeho kuko ni benshi banwa kaniga uraruzi kandi ntabikoze je ndatanga mpere kwa muganga babwira wewe babwira jewe je ndi nk'ambulance privé ngaha ugwaye cyahamagara none ndabigenze gute nawe uri muri Australia amatelefone naho mvuga ati ntuwenza nakazi kuko uburendi ngaha birapfuma kubera ncamva ati okay mwene kumunugika kwa muganga cyenda muhisuka cadukorana naje mfata isuka tukaja mu mwonga tugaharura ibarabara akaja toriyo mende naje hamwe nzoca ngaca ndonka honje hamwe ne assessor kuntira ku telefone ntisubira twirirwana nabo ngaha yego
muriko murabidusigurira yego cyane. ivyo birabaye kenshi hari abantu bashika hanze ugasanga na nimero za telefone zabo bahorana cyangwa ama account bahora bakoresha barabivuyemo. Yego Wewe bigenda gute kugira ngo umwanya wose abagukeneye ngaha bagutore narya hariya bavuga ko ubuzi wamufatirwa cyane? Oya ahubwo jewe niko ntababwira ni kuri mu bantu bari ukipe cyane gose mugaje nimero yiwanje n'abatwa ahubwo mfashe nimero yiwanje n'abatwa bo ngaha bazi kwiro jewe nashize imbere iterambere kandi cyo nemera niba jende umwana w'imfuvyi nkashobora gushikaho njitse nimvira ko n'abatwa bari ngaha hakurya yanje bakeneye nimero yanje dukorane. Nasanze umuntu aza gutera imbere cyangwa azoteza imbere ntinyegeza abe wabo kandi ntahisha havuka. Rero je naho noja kugira Nyaburayi mvuka mwirohero mvuka ikiriri ngo mvuka mu Kamenge ciwe dino sakarabagega mvuka mu ntara ya Mwaro aha nyene ubu turi muri commune Nyabihanga akera hari muri Ndava ahubwo nshaka yuko nimero yiwanje uzo kumfasha ni plus 60 4 89 0 4 4 4 8 iyo iri kuri WhatsApp. Iyo nimero nshaka ya WhatsApp abanyagihugu bose bayifite kubugira iterambere nuzo bari karonona abene igihugu bose mu gihe bononye bacho bandika message kuko ibarabara ni ryabo ikiraro ni cyabo nuzokonora amatara no kugira abanyagihugu n'aba bantu bose n'ubuyivye n'ubugwayi rero nimero bayifise kenshi bakaca bahamagara bagashya muri groupe ico bica bifasha ca verify nsanze aronje ntwara kwa muganga ngaruka rero kuri zamvukira zimwe ziri Bujumbura zazindi ngaha muri interiyeri bigora urona ko benshi babayeho umuzima hari abantu ngakuza ngaha muri abene gihugu bitaborohera kashigenda zishikira ati norega mw'abantu dukora iki uyu muntu aragwaye ari mu bitaro ni muzo dushire 10 hamwe biraduteje isoni ku mutumba avugwa atahe canka aba bapfasoni bariko bagenda batambaye nizo tubaha ibitenge biyambarire bigiye ukabambika ngaha baraza bagatora ibitenge bash kandi aha bose uca bigira mu misa kwa Mungu usanga ari amahoro mitembere rusangi. Rero aha turakeneyeho ishure ahagufi nyine ha kugira ngo abana bige hagufi ishure gibanze turakeneyeho agaklinike gatoya kazoce kajana nayo matara kugira ngo aba bana bose bari ngaha bagirine amazi yo kunwa uyu bavoma 20 km. No kuvuga rero hako umuvyeyi afata umwana we ari mvuri mu masanga mwibarabara abana ni risk umwana anyagi bavuye n'akabido avuye kuvoma agacashi kagwara batumira uruzi rutuzuye bacatwara mu bitaro hama rero ya ambulance yabo karabagega nije nce ngira ikibazo urije ndiko ngiregetse negereza ishure ngaha ritoya negereza agaklinike gatoya ndabegereze amazi amatara niri barabara hama kandi mbona twimirije urubanza rukomeye mu gihugu twimirije amatora none ko Sebarundi avuga umwese asuganya haba ahantu gaye ruhabona twocaye ni barabara rimwe numva no kuvuga ucuzunguruka ikomine yose ahantu kugenda 5 minutes ucugenda isaha karubire yarazimvye tufe dukoresha rero amafaranga kubaka iki kiraro niri barari hite naho tukugira kampanye mu mwaka uza dufashe muntu mbe gufasha uburengozi no gutera intege son excellence no ega nawe ni yahaca muri kampanye haza kasonga abanyigihugu hatwarabikoze numva kari amateka yego nuko mushaka gutembereza mukatwereka ibikorwa muri ko bararango yego tugende kuruzi yego sinzi ko twohera kuruzi aho tuko kubaka ikiraro twumva kubaka ikiraro rusangi hama ubone ngihangana cyatu baba niryo barabara iyo riva rigashika riva ku musozi wa Muramba rikaduga gushika Gihinga ureri baratuko turarigorora tuzushika dusaba imfashanyo batuzana ama machine tushe muri kariyeri kugira hahite hamasha tuje na hamwe twaronka imbizi y'amazi yego cha tugaruka aha ni kumuhana ubona vutse yego aha niho mwataye uruzogi aha niho nataye uruzogi kera bashi inzu yari hajya nyene siga papa kandi rero bambwira ngo navukiye muri Kamuha nico cyo ngira ngo nkundi mfise ibigubu byinshi
yego nuko reka tubadaye dutembera Yego. kubana natwe nuko aha tugeze naho ni aha hantu ni Mukonga yego kari bakita kera mu Kadahuka, ni uruhande wa Mwonga nyine wa Kaniga. Aha hepfo ni mu Kaniga, aka gace ko ngaha kitwa mu Kadahuka. yego Yego aha niho turiko turarondera imbizi. yego Imbizi rero ni nka nape y'amazi mu mvugo y'ikinofunofu. yego Aha turiko turondera amazi umutwara yabonye, amazi ariko kamara kandi meza menshi, ariko ntituratora neza na neza isoko ryayo. Turacimba rero tuduga gatoya, ubu ni igikuba kigeze hamuri Umwonga. Yego intumbero yino mbizi muri ko murarondera mwifuza ko hano bigenda gute? nimwe twavuga ni hari imbere mu iterambere rusangi, tugomba kubanza guha amazi ababene igihugu bakuru umutumba. Ubisaba kubyo bavoma mu Kaniga uruzi. Yego n'utundi tuntu tw'imbizi tuza turiyadukiza tw'imiriba duto, ahandi amazi nyamazi ari kuri mutumba hakurya, ahandi kure cyane gose. Tubanza guha amazi abene igihugu agira amagara meza, amazi yabo. Aya ni amazi ataye kudandaza, tuzoshira ivoma aho haruguru, abantu kuri umutumba bose baronka amazi. Aha tuza tugize nutrition nziza, amagara meza, kuko no twoza n'imigambi bagwaye bizokunda. Duhereye ku mazi, kuko abantu cyambere kitwica nibyo turya nibyo tunywa. Rero mu mugambi wo gucikana iterambere rusangi kuri umutumba, twasanze amazi arico kintu cihuta ngaha. Aha nta vomo rihari, iyo bakura amazi kandi ntabyo byose bwo kugura amazi, kandi nta nyigisho ziriho kuyateka wiyokanika. Ubu uri ngaha wese ni umuntu yagira ubu, kuko amazi banwa si amazi ari yatezwe kunyobwa n'abantu. Yego uti yaba ari maci abantu uravye amazi banywa ngaha bibereye muri prolongation. oya basha ahoza ni ibipimo byo gupima. Twaragiye aha turose nk'umushitsi ushigwe n'umushitsi nkawe gahiro bibujumbura, ahubwo tutuge ruguru tukwihutane ntage ntutware ugasaba amazi, turagira ikibazo. uti umuntu aduze gaza yizani uduze canje duhere kwe gahiro niwo mushitsi dufise witeye kuno munsi wadusanze ku kipfi nanuze n'aba bantu bose ubona baba boss wa bibujumbura. yego murabyiboneye aha nta mazi dufise, no kuvuga rero nurwa n'ikijumba tuca tumusimbana Igitega niho hantu hagufi tushaka kumuha amazi yo kunywa. usubira hose ari uko amazi abonetse oya singenda hari yanye bihangana iterambere rusange duhere kumuhira nanje kubaka Australia kandi sanzwe yubatse twongeregereza hanyene. Yego biriko biza kuyindi point bidasanzwe turacabananya tubereka mutama karabagirwa. aha tugeze niki? aha ni hejuru y'uruzi Kaniga. aho ndiko nubaka ibarabara. yego nubakira abene gihugu. iri ni ibarabara riva k'uruzi Kaniga yego gushika ku musozi wa Gihinga. ni birometero birenga 6. yego aha rero ho bingoriye iri barabara umwene gihugu anza ku metero ngo muhe compensation bo ahe barabara rice kandi bazana iterambere ico kiraro ubona turagishikira mu kanya. hani hejuru zikaniga, ariko iri barabara ripima ibirometero 6 rihera hariya hakurya kurija mu Kibimba. yego rija Buzira Canda. yego riva hariya hejuru mubona ibiti rikaza kuri uyu mwonga. Umwonga no wiwanje. yego rikaza ha hose gishika gahonye ikiraro cari bari bagishitse. ari uruzi Kaniga ni hagati Gatsinga ni hakurya, aha ni Kaniga ni mu Kigarama. yego ni mitumba ibiri. Kwereke kwiyumvira ibarabara iri barabara ababene gihugu bo ngaha ni kuvuga hakurya niho hari bitaro. yego aho hakurya niho hari amashuri, aho hakurya niho hari ishengero. umwene gihugu rero umumaze kutamuha ngene atamaze gushika ku isengero yiture patiri cye pasitori ntashike kwa muganga n'isoko n'utwe yarimye ntashobore gushika tudushora. ni kuvuga babino bishwe n'ubukene.
uru ruzi rero Kaniga iyo rwuzuye abantu bazoguma ino nk'indwi yose canke zibiri barorera uhoke. Turi ngaha turabona bamwe mu banyagihugu, bamwe bari ngaha abandi baratonze hariya haruguru, abandi bariko barabandanya. Tubona bamwe bariko bakoresha amasuka. Kubera iki gufata amasuka? Hari biri kubirabagora mwibi. Yego byarangoye cyane gose. Aha naguze intambamyi nyinshi cyane gose. Nari tuye uburongozi kugira ngo iri barabara rizohite ndonke amamashine aza ashobore kugira iri barabara rihite. Habiri barabara rihuza zone Gatsinga na zone yine ya Kigarama. Ndumva neza hariya utarajabuka ikiraro ni mu Gatsinga. Mu Gatsinga niho hari iterambere gusumba. Hari tembeye kuko komine ya kera ya Ndava iri hajya hakurya, isoko iri hakurya, ivuriro rya Futa riri hakurya, ishure fondamentale za Ekofu riri hakurya, ishengero rinini riri hakurya, ishengero ry'abakizwa riri hakurya. Urumva bamaze gufita isoko, bagafita amatara, bagafita ivuriro, bagafita ishengero, twebwe ino tuja tubaho nk'abakozi. Hariya ni mu boss. Nibiba vyoroshe. Vyoroshe. Yego. Muriko murabidusigurira nuko. Turabona harimo n'ugwaruka muriko rurakora ngaha. Niki kintu mufatira kugira ngo muhakaza abantu ngaha? Aha je niho nakuriye. Kimwe muci ugwaruka rurabura ico ngere bwiyungunganya ngaha. Abo ugwaruka benshi usanga bari kwishuri. Rero kugira ngo bashobore kuronka baca nayo yisuka muga bashobore kuzokwitwara kwishuri. Yego. Benshi mu miryango ikenye kuko naje nakuriye umuryango ukenye, ariko barose ingene baca nayo yisuka baca bagura amakaye bakaronka minerevare mu kucenda. Yego niko kubiyumvira ko rero kuzana ibikorwa by'iterambere kugira ngo nabo baronko biyungunganya. Nuko biracabandanya kandi mwubasi barabara rinini riragutse ni metero zingahe? Basha nuko ntizi ibintu bya siyanse nyene kugumenga ni Benwino bave. Yego biko biza kuyini point bidasanzwe tiko tumanuka twegereza ku ruzi. Yego uruzi bita Kaniga. Uruzi bitwa Kaniga. Nani bitwa Karabagega. Nuko biriko biza kuyini point bidasanzwe. Yego aha naho tugeze ni hehe? Aha rero tugeze neza niho ku ruzi Kaniga. Bakubwira uyu mwonga wose. Yego aha hose gutyaye niho uruzi Kaniga ruca. Uruzi rero Kaniga aho ruca n'uruzi rwuzura cyane. Nukuvuga guhera mu kwezi kw'icenda kw'icumi na rimwe na kabiri na gatatu na gushika mu kwa mbere no kwa kabiri gatatu no kwa kane aha abanyagihugu ngaha barahura n'ibibazo. Imiryango ngaha irahura n'ibibazo byinshi cyane nakuriye hanyene andahazi. Yego no kuvuga igihe uruzi rero bagwuzuye biba bigoye cyane gose. Mbona uruzi rusumuku ukamenga ndutwara ikibanza kinini ruratwara ukaba runini gose. Ururatwara imirima yose ku buryo imirima y'abantu barimye batimbura, abari hakurya batajabuka, abintu batajabuka nabo. Bisigwa ko imvura iguye imaze kugwa umuntu wese agumiyari. Umwese agumiyari. No kuvuga rero baja kwa muganga biranga. Abaja kurema isoko basho twabo biranga. Abwana baja kwishure biranga. Eka n'abandi bantu baje mu mirima kuko araba bangafise n'imirima hakurya bikanga. Rero umwene gihugu canke abanyamuryango ngaha bimaze kwankukoye biba vyagoranye. Uruzi hasi hejuru binavyo nibiki? Ibi ni ibintu rero bitoroshe muntu w'Imana. Raba akakamara amazi. Yego. Uhagaze muri Australia kubaka ikiraro ku telefone. Yego. Engineer bakubwira ati ivyuma byo gushirako WPSR 30. Utabyize ico kintu tuza kumenya. Yego. Akakubwira ngo iki kiraro cyawe ugira kijeho ati dukeneye kugira ibi nibi. Aha amamiliyoni barariye. Aha bagutwaye amahera kwiki kiraro. Aha bayitaye hanyene bacavuga ati biraheze. Amahera araheze. Cyane niwe rero baye amahera kwiki. Niko urabiza abarundi bagiye kurya. Yego. Aha duhere ku gicumu ubona mu gitabo. Yego. Aha naguze nka PCR ngira mirimo bari nka duzi. Ndaba ngene kangana. Ako gushaka impene. Iraro ry'impene. Yego. Aha baragize ibintu byose barono. Aha intumbero yaho ko ari kubaka ikiraro kiva ngaha. Yego. Kugira ngo uyu mwonga wose tugudurone tuduze hejuru. Yego.
ikiraro kizove hariya aye apanaka uru ruzi rukeneye ikiraro kinini kijabuka kubera aha haruzura cyane amazi araduga aho abantu bahagaze amazi akaduga hoteli y'imetero ija hejuru rero bisaba ko tuhaduza iyi nivo yo ngaha mu Kigarama yego na nivo y'Imuramba ikajya kuri hoteli ingana ni ukuvuga imodoka zikaza zicaha hejuru n'ego barengana cyatugabanije ingora ukicimvira no mugambi yego ukitangura kuwukora umugambi ko tubona utarahera naho aba engineer uvuga ko bagutwaye amahera mwari mwawize neza amayetide yari yakozwe amayetide yarakogwa kubera uri hariya uri kure barakwibara guhenda amayetide yo baraguha bakaguha ibintu bakakwezeza ko bigiye gukorwa ariko hageze mu ngiro kubera utabonishikiye aho gikuba kiho kirabera yego ubure n'inshuti marende ngaho umwe ati genda uguru rubaho nja kuruzana ugereranya ahantu hatakarije amafaranga ngana gute muri uyu mwonga nibarabara hagati miliyoni amajana 50 aramaze kugenda bakwivye yego urabona ibyo bakozwe none bidakora byose byabaye impfagusa aha nta modoka irengana gushikisa n'ikiraro nikirahera babiteri hagati kunyuma ibyo bakoze ni barabara ndiko subiramo aho hakujya urona guhako abene gihugu banyene amatongo kubasa imizubukiro wiyumvire mwitongo giwe uzanye iterambere giwe ukacumuhana amafaranga kugira ngo agurusha ucishibara mwitongo giwe ko ariko byangende igikiraro umwene gihugu kugira ngo yemere kuza gukora ntibikunda nibinyene byakozwe n'amafaranga kuva hasi mu ruzi ahari amabuye akaziye kuva hasi hasi murabibona ari amabuye mubona yaseho n'amamodoka abayinjine bakaza kubaka aha nta gikorwa cyo cimfashanyo nimwe irimo yego oya wakoze wese agenda hembe nta gikorwa cimfashanyo oya iyo bishitse uzanye iterambere nk'iri ugasanga abanyagihugu bagusavye ati natwe birakeneye kugira icyo tubwiye nakazi mukandi yego ntibiguca intege mu gihe ubazaniye iterambere oya ibire birakomeretsa muga rero ni wacu kica kibicigo cyo bisaba yuko aba bantu banze ugakora ukabigisha kuko bisaba yuko burya bumenyi nage nkarawura hanze ingene umwene gihugu akorana n'abene gihugu na leta ikaze gashiramo kuboko ubu rero tuko turondera ingene dukorana twese leta izana uruhara jewe umu prive mvuka ngaha ayi muri abene gihugu nyene ndari mu ruhara n'abanyene bazane mugabo dukore twese nico biteye barabira rusange ahandi bantanye barabara bakantana ikiraro urumva neza bikuru yego iki kiraro mu gisanzuko nakamara amazi aho urashika babigufora birebe iciza mugabo rero engineer yari ya telefone ambwira ngo mehanze ati barabikuye ko na bya byuma barabyibye ico no vuga gusa barabeshe bene gihugu ntibibye baratatuye gato yaho baca mukaje mbona wenga ahubwo Imana ishimwe kuko bambwiye ko ibintu byose babikuye ko babyibye ariko nabisanze je no komera amasha bene gihugu barabeshe ko basaba ikigongo yego abantu nga ntibibye ahubwo abibye naba bakoze kandi ibyo bakoze ibyo n'abatumye tuvuga mu byo kugarukanye mu Burundi hari yuko ibi bikorwa uva ngaha biheze oya sino usubira inyuma ubu sino genda kubera nta numwe nizeye ubu ni kwambara inkima nje mu bandi ubu ndabyuka nkafata isuka nje umugambi ngiye gufata nje mu bandi nkora ibyo nshoboye muga bikorwe mbona kubera hariya ugiye ku matelefone ibi bintu bakakubwira ngo ibeto ngo ya 12 cm bakakubwira ngo kariyere ngo ya metre cube ibyo bintu biragoye kumva utari muri yavyize niho nafashe ko atereka ngende gukorera mu muryango gukora ku mutumba mu iterambere rusange kubera aba bantu ndiko nihwabira imvura ko igaruka imvura yo mu kwezi kw'icenda ngaha mu kw'icumi aha bizoba byasubiye kuyangara ariko ubu muci cyatuwa korona kibarabara barimo ahanye tuduhera hajye muramburona bahejeje kuhagira neza ubu turondera ama kariyeri n'aba engineer babishoboye cyadukubita kariyeri barabara neza turibonesha gushika igihinga tumatana igihinga no kuvuga singe baje cyagita jembo rumenga ndi bintu bambe yo muri interieur cyangwa bacho yita Avenue Karabagega cyoshoboka aha naho tugeze hali ni aha nyene nkaho wabonye kiriya kindi kiraro hariya naho hateze kuba hari ikindi kiraro yego
ko basize kuba badugije aha hejuru muri plan mu byo je natangiye amafaranga yego hasize kuba haduze hejuru hakaba ikindi kiraro nirabona umurundi ariko arya amahere umuntu ari hanze cyabangwa nampaye ama diaspora yego baguha raporo cyangwa hapomuha ikindi kiraro rero abene igihugu bacako ikindi kiraro cyo mu vyo wari wateguye mu byo nateguye zo kubona najya hakujya hose yego hazizo kuba hari ibiraro bito bito abaheje bakahaduza nta kimwe cyakozwe uyu mwonga wose ahandahagura gushika nkari yaguye ku mitumba yego umva ntatanze itongo zana amafaranga yo kubaka ikiraro umva utanga itongo uzana amahere kugura materiel uhembe engineer hama engineer ajya amafaranga muri rya tongo ryawe nabene gihugu bakora igihugu ntigihere aha nta bumwe gubatumwe gwaje gukora azanye ingubu amafaranga gusa uriko radusigurira none ico gihe cyose watanze ayo mafaranga abanyagihugu ku mutumba ntiba kubwira nta raporo bagu abanyagihugu baravuga rero kwera uca wemereye amafoto ukemera n'amatelefone y'abaserukira abandi abanyagihugu cyawe twako babeshe niho navyo tekanje kwishikira abanyagihugu barabeshe unje kwishikira kuraba ibi nivyo biraro ndiko nshaka rero handi umuntu yakora ijoro n'umutaga nkora mu ijoro ngo niko nteza imbere wacu ko nubaka mu biraro ngibe aho nje urara amajoro ukorera umuzungu imvura yaguye sinjabuka akakuzi amazi abaye menshi abo hakujya nde baguma ngaho yego uko niko bimereye nuko imbere ko mudutembereza ahandi uravye ibi vyagushikiye ikuraje muyikura hehe kugira ngo mubandanye mwivura ku iterambere ry'abana bantu narijya usanga kenshi umuntu akomereza avuga ati jewe n'Imana irabizi ko atakoza mvizo ndabihevye none ndi umwana w'imfuvyi yakuriye ngaha aha niho nyene muhira naho no tembera isi yose nta handi mfise hitwa muhira kiretse naho no genda nkinyegeza ubujumbu buri nko bari hano vuga ngo bavuka ubujumbu je mvuka nyene kuri umwonga wakanika ahajya kuryo muhana wabuguye nta handi mfise muhira ahasigaye hose nagenda janwaho gende nyene bukebwe ko abantu bagira mugaba bavuze ati ino sakara bagigavuka he uyu mwonga navukiye hanye naragira inkanda umwana muto naca ngaha ndoye kwisengero ndiye kwisoko ndiye kwa muganga urumva kahise ku mwonga naho noja mu bindi bihugu nta handi mfise muhira kandi ntaje nkorane n'abanyene nta bandi bajyango mfise kandi nta wundi umuntu agiye kuza ateze imbere ngaha aye jewe nyene ntihereyeko uremvuga ati reka nje kukiba n'aba bajyango n'ababanyi kandi kuri mitumba bonereho kumbura hano runkuza kafashe yego aho niho ngetse nuko muratabona mudutembereza ubu naho tugiye he aha tugiye hakujya ahibera ibarabara yego rihera aha kujya rero ni ku mutumba Gatsinga yego navuga ati uri kubifota yego reka nsabe hatoya kugira ngo iyi mitumba ibiri ishoboke nturi ikibazo cy'umwonga yego cyasaba umuzibukiro ngaho hakujya ni metero zihera hajya gatoya sinzi ko zihera ngaha aye zikadugoshwa kwibarabara yego hari ibarabara risanzweho ry'igihugu rica rigenda ibuzira cyanda rikagenda n'ifota rikagenda imwara yego aha naho iyi rero rivanutse ngaha aye tukaja tubifota tukaja mu Kigarama tukaja Igihinga tushaka kuja imwaro tukaja kuja no mu Kibimba ni ryonyene ririho urumva abana igihugu ngaha nta handi hantu dushobora guca nta handi nuko aha rero tuba turujabuke yego ikiri cyakirare wari ikiri cyakirare wari ni pomo era amasima wabaranditse n'amaferabe ibihi byose amabuye amakontene amabeni n'amabeni hayarashishye sinzi yagiye ariko yo ni n'abahinga kakantu igasanzwe kwifadikiza n'iryambere nakabonye ndakamererwa neza wayibona nushobora kugenda guraguye barashizemo akantu akarakabijya yego oya nakabinywa kumara naje Jesse ndahindura nitwa Juste Gaeleke no for more sa ekebla washari bla de camera mwitu musaza gumana nanje turacari kumwe aha rero naho turashabana ni gwaruzi nyene ni gwaruzi kanika yene marorego rero abanjire bakora ku maitide bari bampaye yego aha rero naho n'amabeni y'amabuye urabona bashizeyo yego aha narishe amabeni y'amasima yego none bimwe bashira ku hejuru biri yego ibitarugwa urabona kimwe ca mbere yego
kimwe nita pomu kigegeje gijya aho basize umugazo gusa barigiye yego hariya ibipfutse hari rero nivyo bwati ubu buryo bwose bwononekariye muri bibiri yego bwari ubwo iki kiraro cyari kubaka ndagufashaga mama mwese ndabakubona aha ku ruhande rwa Gatsinga yego hakazoba haduza hejuru na ca kindi kiraro ca mbere kimwe twahera ko hariya yego hakaba haza hangana aha bakahashira kariyeri aterite kugira ngo haduge hejuru amaraterite ngaha yego hama kugira ngo imodoka ishobore kuva ngaha ijabuke uruzi kubera uraduga kugira hoteli y'imetero yo guzuye aje na kuri yanyene ubwo rero na engineer ariko uri gukora ibintu ku telefone acakora ivyigwe akiyorohereza yego nawo umugambi urahejeje umugambi waraheze ngaha ubwo engineer yarahejeje uburyo bwaraheze hari kudusaba guhabwa isoko urumva no hagaze hari nyene burayi nyinshi ngaruka hamwongera ubwo rero batireka nshike ngaha nkorane n'abene gihugu nta nje ntizeye reka turacabandanya tugenda reka natwe tubandanye dukorana aha hantu mbona bino vyasi aha naho nibiki aha tugo duca ibarabara aha niho ku musozi agacimbira Muramba umusozi wa Gatsinga urona kari hakurya yahumvuka yego aha rero naje nsaba abantu banyine amatongo ndasaba umuzibukiro yego kugira ngo nabo ntibaronke bazoca kuko urumva ibarabara naho ryoza rigashika hajya aya kubaka iki kiraro kugira ngo abo ngaha mu Gatsinga no ngaho mu Kigarama bose bashobore kuronka aho baca ndasaba urabona ko batanguye bariko barakuramwo aya mashinge yarahari ibiki hashadamwe abandi baharura hamaze dufatanya kuri bari buzira canda dushe mu kariyeri nico kiraro ca tuduga gushika ihinga tumatanye rero uvuye ngaha ayi ugenda kuri centre fota basha kugenda no kugenda n'imwaro ugiye muri direction ugenda ibuzira canda habe kugenda igitega yego aha naho ugenda mu Kigarama igihinga kibimba canke igihinga ukaca ugenda imwaro canke ukamanuka inyabihanga nyine iyo community rero iki kiraro kidahita nyabihanga twibwe ntituba turimwo oya twoje abagani bajabuka muba muri abarorere oya narode nturoka ngene urorera guzuye uguma muhira nuko turacabandanya tugenda aba nibo bakora ibintu byose aba yego ayi ni equipe iri gikora urabona ngabo bariko barazana amasuka yego babona umengo urahagatiwe ubu nahantu tugeze nihe basha aha rero wa musozi wa Gatsinga gacimbira Muramba basha aha rero niho bikorwa bihera aha ruguru gatowe n'irya bariva rija ibuzira canda yego rigenda igitega mu kibimba aha rigenda ifota aha rero ni gihugu ngaha niho nasabye banyene amatongo ngaha hasi mitongo iwanje naraje ndabyikunda raba ngene twotora ikibazo cy'uwo mwonga saba umuzibukiro kugira ngo hacibarabara imanuka mu mwonga ryabuki aha rero bene igihugu bona nayo mafuni yacu aba nibo bazinze muri gikorwa hago tubakomera amashi yego n'abantu b'intore bari kwakora neza cyane ndashima ndabye ibikorwa nsanzwe bigeze twabanje kuvuga ati dukoreshe amaboko kuko urumva niho bisumamo nta wundi umuntu arazana umugambi ngaha nyene kugira ngo bisumamo bariko bisumamo hanyene akaniko kazi kashoboka twanje gukoresha amaboko tuzozana imashine twebwe twabanje gukoresha amaboko kugira ngo niryo jana ryo bajyabonetse niryo mifuko yacu ku mugoroba baza gutana umunyu n'isabuni umwe wese ashikanira umuryango rero tuko turondera abazozana imashine rero badushire mu kariyeri badufashe nico kiraro ngaho hepfo mugabo twebwe ibikorwa by'ibanze aha dusa n'ababihegejeje duca dukura ibi bintu byara amashinge hama turande ibikorwa n'imashine nabyo mu ndwi itangura yego takiraro muciye mucibagiye kenshi tugwaye mu mutwe kijya mutima tubanza gukora ibintu byose muga tuzobanza kuri iki kiraro kuko uburyo bwo hava duhera no kuvuga ico bakiko kirashoboka cyose cihuta tubanza guterura ico kiraro aho hepfo ibi byo n'imodoka tuba turagwaza igihe byogorana mugabo turahabonesha twe turakora ibikorwa by'ifuni mugabo iki kiraro ngaho nico cihuta cyane kuko naho twogirira ibarabara ikiraro kidakoze ni nko konona uburyo rero cihuta cyane ni iki kiraro
kumbure tuba tukuronka ikiraro turahimiriza ibikorwa rusange mugubu naho bw'umwene gihugu ngango kora ibikorwa rusange acavuga ati byo gukora iki ayumva ko agiye guta ingufu rero iki kiraro niyo ntamba bidufise cyane je nibaza ko kiratuma tukironka gihita n'abarengoye imitumba canke amazone canke commune kirabazohimiriza bene gihugu atakora ibikorwa rusange ko bizoshira ibara rya leta si rya Karabagega kuja ribanzo cabona jewe vuka hanyene mugariya turahasangiye tugeze mu ibara rya guse rikoze neza cyane yego are nto tugomba kurahurira twebwe nk'abene igihugu bavuka ahantu ahagiye gutya aye ubugiye buzira canda mu kibimba tushika ku ikaburimbi ahugiye gutya ubugiye ifota kuri centre Mwaro ukigenda ku ikaburimbi twe tuvuka ngaha aye haruguru ururuzi rero twumva ati dushira ibarabara ngaha rimwe ni kariri siko dusaba ikaburimbo mutwe dusaba ikariyeri yonyene bitugorana abantu bo ngaha dukora ico kiraro ngaho abaza kudufasha batwunganira aho tugejeje ibikorwa twubaka ikiraro iri bara rizohera hanyene duhagaze ubona ko banahabonesheje batangwe kuhagira neza uhanye n'ahacu narasabiye bene gihugu naratangiye umuzibukiro narasabanye n'itongo ubu nta muntu akiyatera ibiti harahita ariko nahari je ntatabusaba umuzibukiro ni barabara narusabiye ababanyi abantu baba ngaha aye si barabara giwanje tuba dusena abasozera ikiganiro yego iyi migambi turiko turayibona nihe mbono mufise kuyu ntara yanyu kuyu mutumba wanyu mwifuza mwebwe nk'imvukira kubona hano hantu haba gute aha hantu cyo cyambe tuhipfuriza umugambi wa mbere dushaka ikiraro gihite tumaze ko ikiraro baduhira barabara gushika igihinga haje imbere turiko dushiraho amazi muraza kubona mu kanya twarasabye matara azova hifota ashike ngakuri umutumba mugabo muzana amatara hego ayo onyene ijide baraje gupima byarahetse rero icyo dushaka niko ngaha kuri umutumba dusahiriza aba bana ture nka ekole primaire gatoyi dushira naga clinique bishoboka tuhubake ni agasoko abagurisha duhene twabo dukwavu baranko bisumamo kuko haragoye kugira ngo baronke iterambere bareke kuja kwiga bari ibirometero byinshi baronka amazi ivyihuta cyambere ni iki kiraro umugambi wa kabiri na amazi uwa gatatu ni ribarabara uwa kane na ya matara bishitse cyo twiyungunganya twe tuzoca aha turazinanye aha turashoboye muga dushaka ibintu by'ibanze tubanze tubibone ibintu by'ibanze mubibone imbere ko dusana abasozera uravye je muri ko murarangura nure ruhara rwa diaspora kugira ngo dushobore gushika kumbona kazoza vyoroshe birakunda ko ibisagara twumva ngo biri za Bujumbura n'ahandi nta mu diaspora wese avukira cyangwa umurundi muri usangi afise umutima yo yavuye ivyo bisagara ashobora kubizana aho yavukiye erega gukunda igihugu ubanza gukunda umuryango none mvuze ati ndi muri Australia nkunda igihugu none icyo gihugu mvuka he ubwo Bujumbura ndabucamwe ndengana ntabwo navukiyemo je mvuka hanye na ariko biroroshe cyane aha aye umaze kwemera kuvuka uca wemera n'abene gihugu ko muvukana mukabanza mugakorana bari bari Bujumbura hari n'abenyegeje batagira naho bajyama bamwe aha twebwe je mvuka hageze guteza imbere igihugu iterambere ryumvikana ni iryo ngaha umudiaspora yifuza gukora nk'ibi canke arenge ahugejeje yo umubwira iki yo bikora gute intanga biroshe cyane telefone hajya muhiruguka ukunyene urabona abanyene harimo basenge banje usanga harimo badata wacu usanga harimo basogokuru usanga abantu cyo dupfana ubanza kumva mu mutima ko udahisha bari abazungu canke bajya bambaye amakostime aho uvuka nkuno muze kuca nza nambaye amakostime ntibikora aha aye turazinanye tuvukanye ubanza kwemera umuryango uvukamo umaze kuwemera ntucyo nco mwokorana rero ikintu je nonye cihuta maze kusanga ko mvuka ibura ikweri ndiyomba ni umuryango wanje uri n'umugore n'abana ariko mvuka none nkumzonya abana kwa sokuru ndabatwara he aha nyene hahijura kanika sishaka kwatwara Bujumbura no mpenza abana ibyo bintu bishaka ko zabene igihugu bose barazi ko mvuka ngaha
rero ugenda abana rohe kwa sekuru naha iterambere rero rihera kuziko kuva mutangura kuva ino migambi kuzamwo aho bari intamba mihoro uhura nazo nizahe intamba zikomeye cyane gose icambere ubunebwe burarenze intamba ya kabiri abantu babizigirwa ntabariho baragabanutse urarungika amafaranga bakorera ibintu bakaguha raporo y'impapuro none ubona iri barabara ubona ibyo biraro ubona nakorewe ibiki aho iyo nefise uwo ndirira karabaye umwana w'imfuvyi mvukaho nyene barariye amahera y'imfuvyi impara y'imfuvyi none imfuvyi kibigenza gute kigaruka ndandira tugenda mama ndirira hana papa kibigenza gute tugaruka uriza nawe nyene tusabikonje yego nakaye kamutera aba diaspora bagenzi bawe umurundi wese muri rusange yabuba ngaha mu Burundi hari cyangwa umubwira imbere ko dusozera urumva akamunotera aba diaspora nuko bavuga ati igito gitabye iwabo karadiridimba akana kaje iwabo nta numwe rimwe na rimwe tosha no gupfira iburaya bakatuzana twapfuye mu masanduku ati baguhemba iwanyu none utateje imbere ega barakamara amazi hari abama diaspora bavuka mu myunga nkuko iwanje anatatera mbere je nababwira ati muntu mbere yo gukorana n'igihugu cy'amavukiro nitwihute gutelefona abantu bari Bujumbura dutelefone muhira tubaze nyene bimeze kuko hari aba diaspora gwaye ingwara y'amakostime n'amaparufe bashaka ibintu bimota bashaka amatara ukamenga n'ibintu byakozwe bibe mwijuru ukaba ushaka iterambere ry'igihugu kunganira umugambi w'umukuru w'igihugu iyi vision 2060 umwe wese ahera havuka jeni nahera nkakubita gushika mu kibimba bugimba tugakorana nabinyabihanga bibo tugakorana abimwaro tugakorana ubundi wimwaro ducahera ari iwabo rero mu diaspora wese rero naheri iwabo muhira rero tuzotangira raporo abanyene badutangira raporo jeni ko ndavyumva muvyumva gute namwe mudutangire raporo hama nindi mvukira iri hanze itakoze nta kundi mugabo reka gutelefona nta terambere ry'amatelefone zikora iterambere ni ngaha mu mwonga urakoze cyane ati barongika agaseke oya nta gaseke nibaze bakura hari abafata amavakansi bakaja mu bindi bihugu canke bafata amavakansi bakaza bagahera Bujumbura aho hari Bujumbura ntibahavuka nibanze bemera tuvuka tuza twunganiye ubu butegetsi buriho no musi dushaka ko dukorana na bene gihugu hame cyo gihumbi tworiri Bujumbura tukizane ngaha tugisangiye agikorere abanyebacu bagura amakaye y'abana bazakora baguza umunyu bazakora baguza agahuzu agasabuni abandi nyene baje no kuramukanya usanga rero munone hamuganya barahemba none bahembuza bace bakayangana rorera gatoya mukaba bikubise kwa amazi n'abasirimu urabona ntabikora usanga byakozwe hari amvelope ngaha nyene aho bakoresheje uko bimeze bakoresheje n'abatunganira yego nuko tumaduse n'abasozera ndagushimire cyane murakoze byari iteka ridasanzwe tunagutera iteki ugashika hariya muri Melbourne yego mubabwira ati juste gari ntacyo mutwaye kabisa oya arabaza uzoza kubamfasha oya nzoza kunyucaye cyegaruka oya ibikorwa ni byinshi mu gihugu uzoza kubahimiriza oya uzoza muri Melbourne ubabwire bagiye diaspora ubaduze habuka no ati hari amasuka ari cyo kipfi nuko birashobotse bazana amatracteur reka ndabashimire mwese mwahivye muri mu murabana natwe cyari teka ridasanzwe ndamushimire cyane karabagega nuko murakagira imana muragira iterambere aho muri naho mwakomotse babatsa la vistura ushuru mushuru ushura none